abafana ba Select TV to boy bread the bad command aka the champion twagarutse kandi mu industry y'umuziki tubazaniye bishasha murazi ko tutigiye tubatevya mu kubaza industry y'umuziki yacu irimo changamoto nyinshi nyuma kuri kamera no mutipe wanyu Drizzy Pictures ndabazaniye bishasha ndi kumwe n'umustar avuye muri sinzi avuye bakwita gute bro yita Ngozi Leak bamwita Ngozi Leak kubera iki Ngozi Leak man nigga Ngozi Leak ni zino muziki ya wamaye bro. Ngozi Leak ni zina umuziki waguhaye. Muncamake amajambo make. Ngozi Leak ninde? Ngozi Leak muncamake Ngozi Leak ni giki? Ngozi Leak. Ya Ngozi Leak ni imfura mu muryango w'abana bane akaba afise abavyeyi bose bakomeye ndanabashimira bari hose. Okay, wahega mtama? Mba mu Kamenge kujya mbere. Ngozi Leak urumwe mu baririmbyi bashasha urumwe mu baririmbyi bazanye system nshasha muri industry y'umuziki wacu urumwe mu baririmbyi baje kwerekana iyindi shusho mu muziki ndundi mbenga Ngozi Leak watanga umuziki kuva ryari kuva 2017 niho natangwa kwinjira studio ufite zinga fise indirimbo yanje imwe n'izindi tukiri muri team muri 2017 mbwa iyo imwe niyo gwanje fise muri uno mwanya. Urafise management? Oya nta management iraza bro. None mbega birakorohera gukora umuziki ata management ni je ntambanyo uranazo kuko you master ufite management ari ibintu bimwe ubura ari turabiza umuziki biragoye ata management we birakorohera canke nikugwaza tu ni pole tu umuntu agashika kuco yifuza mesi novuga ngo birahari management naya ntubona ko bizova bikubera intambanye. Oya bro, oya kabisa. Mbega mu muziki wawe nize ntambanyo ubuhura nazo nk'ubu turumva kata management ufise eske nize ntambanyo uhura nazo nk'umuririmbyi mushasha uracirondeza amajambo make uracirondeza ko nta management ufise none nize ntambanyo ubuhura nazo muri industry y'umuziki. Intambamye ni nyinshi sana. Akujya usanga aba producteur baratugora twebwe usanga tutaratera imbere sana usanga ibikorwa byawe wifuza gusora nko mu ndwi imwe waragutebeje nk'inyuma y'amezi nkane urumva usanga ariko arakugirira force. Izo ni namba dukunda guhura nazo n'izindi usanga nyene nk'umu journalist uramuha indirimbo yawe kuvugirize akayakira meyo ntayivuze uko byari bikenewe. Ngozi Leak mbega ubwawe harabaja muri muziki bamwe babo ngo bagiye kurondera success abandi bakarondera ibindi bintu tutazi inkumi n'ibindi tabeshanye none kubgawe we umuziki ubwawe ufata nk'iki umuziki ubwawe nakazi canke ufata ibindi bintu umuziki nakazi bro kwa umuziki nakazi gute umuziki nshaka kuwukora ngo uyu munsi ngo uca ngo uyu munsi man oya umuziki wanzu ugakorera fitile yawe man ugira imyaka iri imbere ibintu bizo fresh no onye tuko turitegura natwebwe gukora nyene uko bishoboka me nikubukebuke tuzoshika kuco twifuza muri kano kanya umuziki umaze gukora urakuriha. Oya mbenga ngo ufite indirimbo zingana fise indirimbo nyinshi mbwamaze gusohoka imwe ego Ngozi Leak ufite indirimbo nyinshi umaze gusohoka imwe gusa jewe nk'umuntu nama hafi naho nkurikirana industry y'umuziki ndundi inyuma uruka gusohora indirimbo bita Why abantu babonye bayakiriye gute bivanye n'izindi ndirimbo bamaze gukora why ubona yageze gwe gushimisha canke abantu babonye bayakiriye gute abafans bawe why barayakiriye vraiment naho batayikiye nko kuna ndavyishaka barayakiriye ndashima Imana uko biri kose. Udo agapera gato kuri why kapera bro please baby tell me why please baby tell me why. Hey. Tell me why, what is sugar can? Uri anona. Ngozi Leak number 3. Bro, akonyene maniga. Bro, urabizi sana. Genda guwa big up, ubikora fresh. Nonega bro, tuyazi gatoya. Hawe umuziki ndundi kukuvanye kurugero ubona ko ubonaho kugwiki nko kubambwe mu kiduga canke no kuba star bari hejuru yawe ubona ko gihugira umuziki wacu utera imbere. Icambere kwanza ni gushira mu rukundo tugafatana twese tugagira ico
tugamije kugira kuya muziki wacu utera imbere, tukishikamana ite inawezekana bro. Tukishikamana yote binawezekana. Kongwezli avuze n'umuririmbyi umushasha, n'umuririmbyi ariko araza bikora neza mu industry y'umuziki ndundi, n'umuririmbyi ariko yerekana indi shusho, atanga indi shusho ku muziki ndundi. Mbega Ngwezli wandika neza amajambo aryoheye, amajambo abafans barakunda kubivuga ko indirimbo zaziba indirimbo zisobanutse zifise akanovera runaka. Mbega bro, niwe mustari winspira ko kuririmba? Ni benshi sana man, nabo novuga. Acha bro, kweli naho nka batanu gusa. Nka batanu wavuze ni benshi sana. Wizkid, Davido, ni benshi man. Bro, vuze ngo Wizkid, sinumvise nko mu Burundi man. Mu Burundi abarundi rero nibo nyespira ko sana. Andi Big Fizzo, Sad B, ni benshi bro. Ni maniga. Sinovuga bose ngo ndabamari. Warapu. Indirimbo zawe ziranesa uvyandika neza. Vraiment big up kandi azini wabandanye uko uzoshika imbere kure. Je ndaguhaye courage kandi ubandanye kuranga. Ubwika fan Sun Look TV bro. Bro, ndabashimiye sana kura mwamaye nakanya kukuza tugakorana ikiganiro, ndabishimiye sana na fans ba Sun Look TV aho muri hose tu big up. Ogira cross subscribe bro. Muragira subscribe kuri channel yabo, eka niyo wanje bro, baragira subscribe. Ni Ngwezli kuri channel yanje ya YouTube and Facebook na Instagram ni Ngwezli hose. What up the man nigga wa Final Sun Look TV, yari Bright Cool Mike, nyuma kuri kamera yari Drizzy the pictures. Twarakumana n'umuririmbyi umuziki ndunda mwita Ngwezli, mwabonye bashikirije n'umuririmbyi ariko abikora neza. Ntibagira ugenda kuri YouTube channel yiwe mukoreye subscribe, mumukurikirana mugire na comment, no kuri Sun Look TV mukomeze kubikora neza, ugira mukomeze kubona ama video menshi tuma tubarondera ku mwanya ntitwicaye, tuma dukora. This is Sun Look TV, ciao ciao.